Hello bakunzi ba Sanuk TV ndabaramukije mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uza gukurikirana ikiganiro uherereye. Of course ni Terence kuri microphone za Sanuk TV ushatse unyite Yehoshafat behind the camera muri kumwe na TO. Nkuko mubimenyereye iki ni kiganiro The Gospel Image. Ni kiganiro kibazanira ingabire nyinshi zitandukanye. Of course ndavuga muri gospel yacu yo ngaha mu Burundi. Uyu munsi ndabafitiye umutumire nta byinshi nza kuvuga ariko mu nkundire ndamwakira byinshi arabibwirira. Kaze cyane kuri microphone za Sanuk TV. Murakoze cyane. Mwibwire abadukurikirana. Ni Daniela Irakoze. Daniela Irakoze. Umuririmbyi, umubaji, umutamvyi, umuririmbyi kazi wa gospel. Okay. Ndagusabe utwibwire nk'umuririmbyi akantu gatonye umunota umwe seconde. Ndabibwira. Nk'umuririmbyi. Akantu gatonye gusa kapera gatonye. Ariko ndirimba indirimbo yiwanje. Nta kibazo. Canke yiwanje. Ariko iyo mbimenya sinari kurira, iyo mbimenya sinari kwiganyira, no. Iyo mbimenya ko umunsi ukuraho, iyo mbimenya ko cari igipimo, iyo mbimenya ko mfitiye imigambira, sinari kwirusha. Wow! Merci beaucoup Daniela. Ufise ijwi ryiza. Rafati. Ndakeneye kumenya watanguye ni ryari wamenye ko ufise ingabire yo kuririmba? Nibaza ko kuririmba nabimenye nkiri mu nda ya mama kuko nakuriye muri Sunday school. Cankura nifuza kuzoba umuririmbyi international. Naho bitarashika ariko ndafise confidence ko igihe kimwe bizokunda. Amen, reka twizere ko bizokunda. Mbega ni ke kintu uri kurakora by'ukuri gishobora kuzotuma ushika kuri izo ndoto zawe zo kuba umuririmbyi international? Ico nkora ndakora ndafise umwete naho usanga dukenera byinshi nitubironke mugabo ndafise umwete kandi ndabisengera cyane. Ni Daniela gushika ubu afise indirimbo zingahe? Maze gukora indirimbo zitatu mugabo imwe niyo nashoboye guposta kuri YouTube bivanye n'impamvu zitandukanye. Izo mpamvu abakunzi ba Sanuk TV barashobora kuzimenya? Ni bisanzwe. Indirimbo ya mbere bivanye n'uburyo buke yazi ko umuntu agitangura intango yabigoye. Ngitangura nivyo byoroshe nagiye muri studio indirimbo yanje ntiyanyurwa nkuko bikwiye. Niya kabiri bigenze uko nyene, ya gatatu nyene nari nashitse intege nabivuga ati ndabihevye mugabo Imana iranshira inzira tu namanje ndabikora uko byagenze kose. Okay, turakeneye kumenya eske urafise management none igushoboza gukora ivyo bikorwa byose? Na management ndaro. Ni wewe wenyene? Je ni Imana yanje. Wewe ni Imana yawe. Okay, turashaka kumenya mbega iruhande rw'ibikorwa byo kuririmba usanzwe ukora hari ikindi kintu woba ukora? Ndi umunyeshuri. Uri umunyeshuri? Yego. Okay, hama turakeneye kumenya mbega umuziki wo guhimbaza Imana wewe nka Daniela nk'umuririmbyi ubona gute? Iyi ni iyihe shusho ubonamwo muri ino minsi? Bivana n'umuntu. Je ku ruhande rw'iwanje nuvuga ko ari mu gikorwa nahawe ni umuhamagaro wanje. Okay, muri rusange hari abantu bavuga ngo gospel yo mu Burundi ntiratera imbere canke eske Daniela nikabibona ntiratera imbere canke yaramaze gutera imbere? Bivana n'uruhande umuntu arimwo kuko hari abateye imbere bari muri gospel hari n'abataratera imbere. Rero gutera imbere biva ku giti cy'umuntu ariko dufatiye muri rusange turamaze gutera imbere mugabo ntibishimishije. Ubona ho kubwiki kugira ngo tugere ku rugezo rushimishije muri gospel yacu y'u Burundi ubona ho kubwiki?
icyambere ni uko abaririmbyi ubwacu twamanza tukagira ubumwe tugakundana tugashigikirana nihaba ubumwe no gushigikirana ni kuri ntaco tuma tudatera imbere. Okay, nihaba ubumwe no gushigikirana nta kizotuma tudatera imbere. Mbega ni Daniela w'umuririmbyi turakeneye kumenya eske hari abandi baririmbyi bakora gospel Daniela asanzwe akunda abo ngaha mu Burundi? Of course yes, barahari kandi nkunda kandi ndakunda ingene babikora. Hariho umumama yitwa Fofo umufasha wa Amasezerano. Ahari hose amenye ko ndamukunda cyane ko ndakunda ukuntu abikora, ndakunda kumwigako. Ni umuntu yicisha bugufi kandi abikora neza. Ni nuwo gusa nta wundi? Hari n'abandi gusa uwo niwe principal. Okay, hanze y'u Burundi nuwe muririmbyi Daniela akunda akora gute? Ndakunda Mercy Chino. Akantu gatonya kamasi. Jesus, you love me too much, excess love. Asante sana Imani Gwezagire. Turakeneye kumenya none abakunzi ba Sunlock TV. Ni kihe kintu ubemereye mu muziki wawe muri bikorwa byawe ugira akantu basezeraniye bagiye kubona kuri wewe mu minsi iri imbere? Hari igikorwa, hari indirimbo vuba cyane Imana ishoboje baragiye kuyibona. Ariko nibasengera bakanshigikira. Okay, bakunzi ba Sunlock TV mu musengere mu mushigikire. Bagiye kubona igikorwa kidasanzwe, ngiye kurekura video y'irya ndirimbo nakoze. Very soon irashika. Wow, nanje ndi mubayiteze. Mbega iyo video yakozwe nande gadada? Oya ndomuvuga yaheze. Okay, ntavuga mu izina. Okay, so reka tukubaza kandi kabazo dada. Ni iye parti yawe uhuye n'Imana wabwira ati Imana ndagusavye iyi parti uyihindura ku mubiri wawe? Jana ninge kuko je ndanyuzwe nukonje. Okay, basi niye parti uvuga ati Imana duhuye n'Imana donc noyishimira à 100%, uvuga ati vraiment irampimbara kuruta izindi zose? Kiragoye ariko nakubwiye je ndanyuzwe nukonje. Ikintu cyose kingideje ku mubiri wanje ndagikunda cyane. Okay, ama ni Daniela sanzwe tumuziki kindi kintu cyo gukina amafilme ni wewe canke n'uyundi mutira? Ni jewe. Est-ce turashaka udupartage gatonya ubuzima bwo gukina filme, est-ce bimeze gute? Ubuzima bwo gukina filme, iyo uri umukinyi cyambere uramenya mbega ngiye gukora iki, mbega ngiye gukina hall imeze gute, bivanye na hall ufise wambara ingeso zujya muntu ugiye gukina kugira ngo ushobore gutanga message yawe byoroshe. Ni kihe kintu cyakumotiviye kigutera kumva woja muri iyo industry y'ama filme nayo apara ya industry y'umuziki? Narabikunda cyane, narabikunda bivanye n'abagenzi banje nabona babikora. Muri Faraja Group kuri niyo nsanzwe nkina. Narabikunda ukuntu babikina kuko bakina ibintu biri réel. Hari nibyo nabona bakina nkasanga biko birandaba jewe havuga ati abantu byo byose bako bakina jewe rero narabikunze gushika naho nanje ndabyisangamo. Wow, ndashaka udukinire akantu gatonya bakunzi ba Sunlock TV, udukinire akantu gatonya kavuga kuri Sunlock TV, akantu gato gusa. Akuga man Sunlock TV yaje hageze kwe kubaririmbyi ba gospel cyane kugira n'abandi bose batarigaye kurikirana bayirabe. Wow, bakunzi ba Sunlock TV, nkuko nkunze kwibabwira muri The Gospel Image si ikiganiro gusa ariko turiga turadekuvra tara z'abaririmbyi bacu. Rero nizere ko mwize ikindi kintu ntushobora kwibaza ingene biryoshe. So dada, ninde muntu akina amafilme akwinspire mu Burundi? Ego Ubwanje ndi inspire.
wewe nyine bakunzi ba Sanuk TV sinzi nyene no bivuga hanze na hanze ndakunda umumama sinzi nk'abantu bariko barakurikirana série iraho sanzwe gite publicité ndakunda abakinyi yitwa Romina Romina muri The Heiress urumva ko nanje kameme ku mafilme ndetse na cyane okay so turakeneye none utubwire ni ke kintu cyatumye wumva ukwiye gufatanya izo industry zibiri, industry y'umuziki na industry ya cinema? Bo icyabitumye nuko nasanze ndabishoboye. Bon ndabishoboye cyane mugabo ni byangoye kuko hariho abo usanga babijyamo ugasanga birabagura mugabo jewe ntibindusha biranyorohera cyane. Okay, akajambo kanyuma ku bariko baradukurikirana, akajambo kanyuma ko bazokurikirana ikiganiro twagiranye. Akajambo kanyuma nababya nuko kubatarakora subscribe kuri Sanuk TV. Ako kandi banyaruke kuyikora. Kandi batibagiye no kuja kuri channel ya Daniela Burundi. Of course. Bakore subscribe naho nyene. Okay, bakunzi ba Sanuk TV twari kumwe na Daniela mu kiganiro The Gospel Image ya Sanuk TV. Inyuma ya kamera twari kumwe na Theo nkuko vyama.